Ku bisanzwe Yesu yaduhaye isabato nk'ikiruhuko kandi akaba ari we mwami w'isabato, akaba ari nawe kiruhuko ubwo uri muri Kristo Yesu uruhutse vraiment uguwe neza. Rero ku bisanzwe ico novuga abantu nibahumure. Hariho isabato idasaba amafaranga, idasaba ibintu kanaka ukora kugira ngo uzobironke ikindi gihe. Mumve neza, Kristo ni eternel, nuhoraho. No kuvuga nico gituma ngo uyu munsi ni wumva ijwi. Muga ikibazo no munsi kuvyukuri abantu bariko bumva ivyo tuma baruhuka. Yesu avuga ati burya mugabe cane kuvyo mwumva. Shaka kuri kumva ingene uzotera imbere. Karara udasinziriye, ayo masound ari yagaruka. Muga kugira nuze kuri jewe urushe kandi uremerewe. Ndakuruhure ni waruhura. So rero umwami ku bisanzwe yarateguye vyose. Isabato by'ukuri irahari. Isabato ntabwo ari dimanche, nta nubwo ari samedi, ntabwo ari na lundi. Isabato ni muri Kristo Yesu. Igihe cyose uri muri Kristo Yesu araruhutse. Mugabo ku bisanzwe kugira ivyo bintu bisingire utangure kubibaho nuko wumva ijambo rya Kristo.